shimire cyane Imana imuhezagire cyane kuko ivyo yigishije ngaha n'amasomo yose yagiye karatanga narinzi neza yuko ari cyaza kuvuga. Niyo mpamvu rero atabwoba mfise kuvyo yavuze kuko ngomba ndamufashe kugira ngo ndayimusobanurire abitahure Imana y'igicero cyane. Amen. Twe turinga kugira ngo tubasobanurire ivyanditswe vyera mu bitahure. Turinga kugira ngo tubasobanurire. Rero ikigo abantu b'Imana. Ikigo kiravuga giti mbega Yesu Kristo yatumwe ku isi yose. Icyo nicyo kigo tugiye kurabira hamwe muri minota 20. Rero narinjira kuko n'imirongo yose agiye ariko aratanga sinoshobora kwitangurira ko ngo ubunyene ngo ndayivunagure ndaza kwivunagura mu mwanya. Sinishikira nivuza no kwita ku mwanya. Ariko narashaka kuyo mirongo reka jewe nangure mu cigwa ndakijemo neza ni mirongo yafise ukukekeranya. Ndavyita kukekeranya kuri yo nze kuyimusobanura mu buryo bwiza aze kuyitahura. Rero Yesu Kristo jewe nangurira kwanza ubwa mbere na mbere Yesu Kristo akimara kuva mu ijuru. Akimara kuva mu ijuru aje ngaha ku isi Yesu Kristo yaje kubw'isi yose. Reka nangure kwerekana muri Mika rimwe ku murongo wa mbere. Yesu Kristo aravuye mu ijuru. Mbega vyagenze gute? Yaje kuko umwisilamu yavuye ngaha yakomeje kwerekana neza yuko Yesu Kristo yatumwe ku bana ba Isirayeli gusa. Niko yakomeje kuvuga yuko Yesu Kristo yatumwe ku bana ba Isirayeli ku gihugu cyo muri Isirayeli gusa atatumwe ku isi yose. Ariko mbega Yesu Kristo akimara kuva mu ijuru yaje afise inshingano yahe? Mika rimwe kuva ku murongo wa mbere gushaka ku murongo wa gatatu. Hari amajambo avuga ngo ndiyo ijambo ry'Uhoraho ryaje kuri Mika. Ryaje kuri Mika ku ngoma ya Yotamu. Ndiyo. No ku ya Ahazi. No ku ya Hezekiya. Ndiyo. Abami b'Ubuyuda. Amajambo y'ivyo yeretswe muri Samariya ni Yerusalemu. Nimwumve mw'amoko yose mwe. Mwumve abantu b'Imana ahantu turinje neza. Aha Mika arabwira ngo nimwumve mw'amoko yose mwe. Mwumvise n'abanyisirayeli gusa. Nimwumve mw'amoko yose. Ndiyo. Tega amatwi nawe wasi. Tega amatwi nawe wasi. Oya tanga wewe kurasoma nabi. Tega amatwi wasi. Wasi mbega isi abantu bose tuyimwo. Aya Mika arabwira ngo tega amatwi wasi. Wasi n'abasemo nibaza bari mu isi batega amatwi bumve. Nibiri muri wowe vyose. Umwami Uhoraho. Umwami Uhoraho nabe icagiriza canyu. Umwami ari mu rusengero rwiwe rwera. Ndiyo. Kuko heraba Uhoraho ahagurutsa viwe. Umva Uhoraho ngo agiye guhaguruka ave iwe. Agira manuke. Atambagire ku mpinga z'imisozi yo mw'isi. Atambagire ku mpinga z'imisozi ya hehe? Iyo mw'isi. Ya hehe? Iyo mw'isi. Yo mw'isi. Mbega uyu muntu yamanutse ava mu ijuru ninde? Yesu Kristo ngo agomba manuke ngo atambagire ku mpinga z'imisozi za hehe? Zo ku isi. Yesu Kristo yaraje atambagira ngaha ku isi arakora igikorwa ciwe cyari kimuzanye Imana y'igiciro cyane. Amen. Mbega rero Yesu Kristo amaze gushika ngaha ku isi gishaka kujya inambwe ku ntambwe ngo ndavyerekana ubuzima bwiwe. Yesu Kristo arabonetse ngaha ku isi aravutse, Mariya aramusamye inda n'ibindi arakuze aratanguye igikorwa ciwe cy'ubutumwa bwiza cyari kimuzanye hehe ku isi. Amaze gutangura igikorwa ciwe afite imyaka 30. Mbega Yesu Kristo byagenze gute? Niwo uyu mwene data rero Arimasi yaciye atanga isomo ryiza yifuza ko ndamusobanurira isomo ryo muri Matayo 15 kuva ku murongo we yatanze 26. Sinifuza gutangurira ngaho kugira ngo abantu mukoraniye ngaho n'aba Islam mutahure nangura ku murongo wa 21 tugende gahoro 21 avuga gute? Yesu akiza umukobwa w'umunyakananikazi. Yesu Kristo arakijije umukobwa w'umunyakanani. Mbega umva ari umunyisirayeli. Uyu Arimasi avuye ngaha yavuze ngo Yesu Kristo ngo uwo muntu nakiza ngo yamugize iki? Yamukoreye. Mwamuteze amatwi neza. Ariko ngaha umutoshigura avuga guti ngo Yesu Kristo ngo akiza umukobwa w'umunyakananikazi. Umunyakananikazi sinibaza ko ari umunyisirayeli. Ko yaba ari umunyisirayeli bari kwandika ko ngo Yesu Kristo akiza umunyisirayeli. Ariko ndaza kubishaho ndabisobanurire tugende. Ngo Yesu arahava. Yesu
yesu arahava aja ahegereye muri Tiro ni Sidoni, agenda ahegereye itiro ni Sidoni. Itiro ni Sidoni ntabwo hari mu banyisirayeli. Amaze kuja yerekeza itiro ni Sidoni, aza kuvyerekana ivy'itiro ni Sidoni, ndiyo umunyakananikazi ava mu ntara yaho aratakamba. Umunyakananikazi araza kuri we aratakamba kuri Yesu Kristo, atigirira imbabazi se mugenzi. Araza kuri Yesu Kristo atangura kumusaba imbabazi. Igihe Yesu Kristo yari karagana itiro ni Sidoni ari kumwe n'abigishwa biwe, maze uyu mugore w'umunyakananikazi aza yiruka inyuma ya Yesu Kristo ari kumwe n'abigisha aje kumusaba ikintu runaka, ndiyo atigirira imbabazi se mugenzi mwana wa Dawidi. Ego umukobwa wanje afashwe nabi na daimoni, ndiyo nawe ntiyamwishyura ijambo na rimwe. Yesu Kristo arihorera akomeza ku rugendo rwiwe ari kumwe n'abigishwa n'intumwa, ndiyo abigishwa biwe baza kuri we, baramwinginga bati murungike. Mbega Yesu Kristo uyu muntu ko aturuhije niwo murungika, kuko agenda aradusemerera inyuma, agenda araturuhije. Arabishura ati ego sinatumwe ku bandi atari ku ntama zazimiye z'inzu ya Isirayeli, atari ku ntama zazimiye z'inzu ya Isirayeli. Amushikiriye kandi ivyo n'ukuri, ndiyo amushikiriye ego aramupfukamira ati ntabara se mugenzi. Aramwishura ati si vyiza kwabira umutsima w'abana ego kawuterera utubwa. Yakiza kwanza ngaho rero niyo nifuza rero gusobanura rero aya majambo neza rero. Aha rero kugira ngo tubitahure neza rero twabonye neza yuko Yesu Kristo yari karerekeza itiro na hehe ni Sidoni. Itiro ni Sidoni ntabwo ari mu banyisirayeli, sivyo? Ni banyisirayeli. Oya. Mbega itiro ni Sidoni ko Yesu Kristo yatumye ku nzu ya Yerusalemu, ku nzu ya Yerusalemu gusa. Yaragiye itiro ni Sidoni gukora yiki? Yaragiye ndabaje abayisilamu, yaragiye itiro ni Sidoni gukora yiki? Gutembera. Murakoze cyane. Rero Yesu Kristo akimara kuja itiro ni Sidoni, hama uyu mugore amaze kuza kuri we, Yesu Kristo atavuga ati sinatumwe ku bandi kiretse ku nzu ya Isirayeli gusa. Hama atavuga amajambo akurikira ngo si byiza kwakira umutsima w'abana ngo uyuterera iki? Utubwa. Mbega byari bivuye kuki rero? Yesu Kristo yari yifuza kwigisha abanyisirayeli. Akimara kwifuza kwigisha abanyisirayeli, ariko yabanje kwanza gushigikira imigenzo n'inyigisho abanyisirayeli bari bafise, kuko abanyisirayeli bari basanzwe bazi neza yuko Yesu Kristo yaje kuri bo. Amaze kuza kuri bo kandi koko niko byari bimeze. Yesu Kristo yaje kweza ku banyisirayeli kugira ngo abashire muri formation, abigishe. Akimara kweza kubigisha bazoce bashwiragira ku isi yose bamamaze ubutumwa bwiza Imana gicoro cyane. Amena. Maze rero uyu Yesu Kristo, uyu mugore w'itiro ni Sidoni, ni kubera iki none uyu mugore yavuze ni Yesu Kristo yamwise akabwa? Avuga ati uyu mugore ati si vyiza yuko nofata indya z'abana ngo ndaziterere iki? Utubwa. Ibi vyavuye hehe? Kuko itiro ni Sidoni. Aha itiro ni Sidoni niho uyu mwami Ahabu yaba. Uri kurasoma abami ba mbere igice cya 21, sinza kuhasoma baze kuyisomera. Ahabu ari umwami w'abanyisirayeli. Harabayeho umugabo yitwa Naboti. Uyu mugabo Naboti maze yarafise ishamvu yiwe, umurima. Amaze kugira ishamvu, umwami Ahabu arifuza yuko yo fata iryo tongo rya Naboti ngo agigarurire, ariko Naboti aravyanga. Amaze kuvyanga niho uyu umwami Ahabu yaciye agenda yidoga imbere y'umugore wiwe Yezebeli. Amaze kugenda yidoga imbere y'umugore wiwe Yezebeli yaciye avuga ati reka mutama nugira ubwoba, reka ndakugirira inama, jewe ndazi ubwanje uko ngiye kugikemura ndagikore. Maze uyu mugore Yezebeli acafata ingingo yo kugenda kumwicisha Naboti, bamutera hanze y'igisagara baramwica arapfa. Bamaze kumwica uyu Yezebeli, Eliya yaciye aza kuri Yezebeli aramubwira ati nkuko amaraso
yimbwa yarigatiye hariya aho yarigatiye amaraso ya Naboti ni naho n'amaraso yawe azogira iki azorigatirwa kuva ico gihe ubu bwoko bwa Yezebeli kuko hari Tiro ni Sidoni buca bugereranywa n'ubwoko bw'iki bw'imbwa buca bugereranya n'ubwoko bw'imbwa rero kubw'uyu mugore w'umunyakananikazi yava iyo Tiro ni Sidoni rero niyo mpamvu Yesu Kristo kuba yaramwise ngo yaramwise akabwa akamubwira uti si byiza kwakira umutsima w'abana ngo ndawuterere utubwa niyo mpamvu rero uyu mugore yageranijwe n'akabwa rero ngaho Yesu Kristo niyo yari yifuza kwigisha abanyisirayeli batahure neza yuko Yesu Kristo ntiyatumwe gusa ku nzu ya Yerusalemu gusa ariko yatumwe kugira ngo yigishe isi yose ayikize Imana ya gicoro cyane mbega rero uyu mugore yoba yaramukijije cyane ntiyamukijije bandanya munsi harabandanya aravuga ngo ego aramwishura ati ndiyo si byiza kwabira umutsima w'abana ukawuterera utubwa nawe ati nkako mugenzi kuko utubwa natwo twirira utuvunguka dukorokera munsi y'ameza y'abanyenetwo ngo buno Yesu aramwishura ati ukwizera kwawe ni kwishi nyina wanje Yesu Kristo aramubwira ati ukwizera kwawe ni kwishi nyina wanje bikubere nk'uko ugomba umukobwa wiwe aca akira uwo mwanya umugore we yaciyagira iki akira umwana wiwe uwo mukobwa wiwe ari umunyamahanga kazi mbega yarakize yarakize kubwo kwizera kwa mama wiwe w'umunyamahanga atari umunyisirayeli Yesu Kristo aramukiza rero ivyerekeye n'utubwa cyangwa abantu batize sinifuza no kuvyerekana ngo neje muri Korani kuko no bariko natakaza umwanya mbega none Yesu Kristo mu vy'ukuri yatumwe ku banyisirayeli gusa cyangwa yatumwe ku isi yose somera Yohana 4 kuva ku murongo wa 21 gushaka ku murongo wa 42 haravuga ngo hizera abandi benshi Yesu Kristo ari karigisha ngo hizera abandi benshi baruta bambere kuko bimviye ijambo ryiwe maze babwira umugore batubuho nitwizeye kubw'amajambo yawe gusa ngo kuko natwe twiyumviye kandi tumenye ko yari umukiza uyu Yesu Kristo bafite bamenya yuko uyu Yesu Kristo ari umukiza kuko natwe twiyumviye kandi tumenye ko uyu inde ari umukiza Yesu Kristo ari umukiza w'isi by'ukuri mbega mwumvise abanyisirayeli gusa abantu b'Imana yuko ari umukiza w'isi by'ukuri Yesu Kristo ni umukiza w'isi kiretse abayisilamu batabaye mu isi gusa sinzi rero Yesu Kristo ni umukiza w'isi yose aho iva ikagera iyi ni Bibiliya ibishingira inahe kandi iravyerekana mbega nkomeze kuvyerekana amasomo ni menshi twokomeza gutanga kugira ngo twerekane neza yuko Yesu Kristo ari umukiza w'isi reka manene kuvyerekana Yohana 11 kuva ku murongo wa 25 gushaka ku murongo wa 26 Yohana 11:25 haravuga ngo ndiyo Yesu aramubwira ati ni jewe kuzuka n'ubugingo unyizera niyo yarapfuye umuntu wese anyize umve neza umuntu wese agize iki anyizera umuntu mbega abayisilamu n'abantu oya usanga atari abantu mbega muri abantu baremeye cyane ngo n'abantu Imana agiciro cyane ngo n'abantu ngo rero aravuze gute unyizera niyo yarapfuye azobaho bandanya kandi uriho wese anyizera naho azokwigera apfa gushika ibihe bidashira ndiyo urizeye ivyo nawe ategome mugenzi nizeye kuri Kristo umwana w'Imana umwe wo kuza mw'isi mw'isi kugira ngo akizise Imana ihagicoro cyane amena Yesu Kristo rero yaje gukiza abantu bose bahehe bo kwisi wa ulimwengu Isa bin Maryam njo niwe mukiza w'abari mw'isi bose reka ndavyerekana abantu b'Imana ndavyerekana muri Korani yabo nyene Korani yerekana neza yuko Yesu Kristo yatume ku bantu bose bahehe
bo mwisi. Korani 19 kuva ku murongo wa 20 gushika ku murongo wa 21 nipatie mambo. Korani 19 20 gushika 21. Korani 19 20 gushika 21 haravuga ngo ndio akasema ninawezaje kupata mtoto? Alikasoma kile gitabo cha Maryam, ni Maryam, surati Maryam. Ndio. Ninawezaje kupata mtoto? Ngo noshobora gute kuronka umwana? Hali hajanigusa mwanamume. Mbeko atamuhungu numwe arashobora kunkorako. Uyu ni Maria. Wa mimi si mwanamke wa mwenye kuzini. Kuko jewe nari umugore w'ubushurashuzi. Malaika akasema, umumarayika aramubwira Maria, uyu ni gihe cyagiye Maria, malaika Gabriel aza kuri we. Ni kama hivyo unavyosema. Lakini ariko Mola wako amesema, Imana yawe yavuze ibwira Maria, haya ni sahali kwangu. Na ili tumfanye ngo uyu Maria arabwirwa rero ngo uwo mwana ugiye kuzovyara kugira ngo tumukore mwumve bari muujiza, tumukore igitangaza kwa wanadamu, ku bantu bo wanadamu. Usema wanadamu so wesiramo kaninga hakuna wanadamu kwa wanadamu, wote hakuna. Uliza kwanza huyo si mwanadamu bega wote hakuna, lakini wamesema wanadamu. Shehe hapajasema wanadamu, pamesema wanadamu. Hao si wanadamu. Mbega wasobantu hao si wanadamu. Rabaho dabira umugabo da abisirayeli ni abantu tumufanya muujiza kwa wanadamu. Umuntu atari umuntu ngaduza ukuboko, umuntu atari umuntu adaduza ukuboko mwenye sio wanadamu. Tumufanya muujiza kwa wanadamu, tugira igitangaza ku bantu bose bahehe n'abanyise mwumvise abanyiseri gusa tumugira igitangaza ku bantu bose bahehe ngira abisirayeli nibo bantu gusa. Reka ndabakura amazinda aho nyene muri Korani 21 kugira ngo ndabereke neza. 21 ku murongo waho wa 91 nipatie manjoni. Haravuga ngo 21 nipe mambo. Namtaje yule mwanamke aliyejilinda. Ndio ndavuga wa mukobwa yirinze na tukampulizia roho yetu ngo tumuhumekeramo mwemu wacu na tukamfanya yeye na mwanawe tumugira we n'umwana wiwe kuwa muujiza, kuba igitangaza kwa walimwengu. Weshehewe kwa walimwengu, bari mwisi, kwa abantu bose bari hehe kwisi. Alimasi ntari kwisi, uyu mugabo kwisi ndio ariko gwatumye tanga umwana w'ikinege, ariko cyatumye tanga umwana w'ikinege. Umwizera wese nazopfa rubi, areka ubugingo budashira. Amen. Yesu Kristo umwizera wese nazopfa reka zokubwingo bugiriki budashira. Reka navyerekane neza yuko yatumwe no mu bihugu byose. Uburundi yaradutumwe ko ku Burundi nk'uko yatumye ku banyisirayeli. Yesu Kristo niko yatumwe n'igihugu cy'u Burundi. Mariko 16 ku murongo wa 15. Mariko 16:15 hari amajambo avuga ngo ababarira ati mugende muja mu bihugu byose, muja mu bihugu byose, mubwira abaremwe bose ubutumwa bwiza. Imana ihagishoro cyane. Imana yezagira cyane. Yesu Kristo yatumye ku isi yose. Imana bagire neza. Amen. Haleluya. Haleluya kandi. Amen. Nagiye Imana ari haga icyubahiro. Amen. Ibintu biramaze gucangana. Duhagarikire ngaha. Tuongere iminota. Kazaye mwenyekiti aze wa Kristo. Haleluya. Haya, mada imeshatangazwa hapa. Naomba nitumie akili za kuzaliwa. Nimwombe kila Mkristo aliyekuwepo hapa, usinitazame mimi wala kumtazama pasta, yatazame maandiko ya Mungu yanasema vipi, kwa sababu kila mmoja atakufa kwa wakati wake na ataulizwa kivyake. Mkristo anayekubali kwamba
Yesu alitumwa ulimwengu mzima, mkono juu. Mkristo anayekubali kama Yesu alitumwa, mkono juu. Unaona? Tushushe. Mimi nataka kuimaliza mada katika mfano huu. Hawa wanakubali kwamba Yesu Kristo alitumwa kwa ulimwengu mzima. Kwanza ni watoe katika familia ya Yesu. Nyie kwanza huko ammo. Kitabu cha Mathayo sura 16 aya yake 20. Soma hiyo hapo. Mathayo 16:20 inasema. Inasema. Ndipo alipowakataza sana wanafunzi wake. Sikiliza, Yesu anawakataza sana. Wasimwambie mtu yeyote ya kwamba yeye ndiye Kristo. Anapiga sanu. Unaona hiyo? Wanazubaa. Huyo ni Yesu. Anakataa asitokee mtu ambaye atasema mimi ni Kristo. Ndugu zangu Warundi, tumekula ugali kwa pamoja saa hizi, tunasema hivi Biblia, we ni mongo, tuyafate maandiko ya Mungu. Alipokuwa hapa, pasta amesema, ametoa kitabu cha Yohana. Mimi nawashangaga watu maskini ya Mungu. Tunafanya mikutano mingi, lakini kusikia kinachosomwa wanashindwa. Ametoa kitabu cha Yohana, Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mimi nawashangaa wa Kristo. Andiko eti kwa maana hii Mungu ameupenda ulimwengu. Eti Mungu ameupenda ulimwengu akamtoa mwana wa pekee. Eti mwana wa pekee ni Yesu. Mbona Mungu mnakataa kama Yesu ni Mungu? Unaona matatizo yao. Lakini kilichomchanganya pasa, amekazia eti mataifa, eti Yesu amekuja kwenye mataifa. Biblia mbona ishamaliza? Biblia masuala ya mataifa ishamaliza. Tumuulize kwanza Yesu mwenyewe. Yesu, leo tuko jumuiya hapa. Vipi? Wewe uko kwenye mataifa, wanafunzi wako wamekwenda kwenye mataifa. Yesu anasema hao ni waongo hao. Kitabu cha Mathayo sura 10 mstari wa 5. Nisome nikanyage pedali. Mathayo 15. Mathayo 15 inasema. Safi. Hao wanafunzi 12. Yesu aliwatuma akawaagiza akisema. Wanafunzi 12 ni wale tenashara aliyotembea nao Yesu, aliyokula nao Yesu, aliyozunguka nao Yesu anawapa misio. Anawaagiza nini? Yesu akawaambia akisema, katika njia ya mataifa msiende. Tulia. Katika njia ya mataifa Yesu anasema wafanye nini? Msiende. Hao wamekuja wapi hao? Mbona wanafunzi wa Yesu? Yesu anasema njia ya mataifa msiendi. Nyie nani kawatuma? Endelea pedaya. Wala katika mji wote wa Samaria na msiingie. Safi. Afadhali na shikeni njia na kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Waislamu takbir. Allahu Akbar. Waislamu raha si raha. Niendelee wala nishuke? Endelea. Hapa lazima mpate dozi. Shuka kwenye aya 23 hapo sasa. Hapo sasa. Na 23. Na 23 inasema. Na inasema. Ndipo lakini na watakapowafukuza katika mji huu. Sikiliza sasa, Yesu anasema itafikia sehemu ambapo watawafukuza katika mji huu. Lakini watakapowafukuza katika mji huu. Safi. Kimbilieni mwingine. Kimbilieni mji mwingine. Kwa maana ni kweli, amina amina waambia, hamtaimaliza miji ya Israeli hata ajapo mwana wa Adamu. Hivi Yesu ashakuja? Labda kaja. Yesu ashakuja. Sijui ndugu zetu watatuambia. Mwisho wa Israeli, tulieni hapa tutule ugali maisha yaende. Maandiko yako wazi. Maandiko yako wazi. Andiko ziko wazi. Sisi Waislamu tunasema
Yesu akutumwa ulimwengu mzima, ametumwa kabila 12 za Israeli. Mina nafunua kitabu kingine, na hichi mkikikataa, pedami naomba hicho kitabu usikisome, nichukulie Biblia ya Kiafrika iko hapo. Biblia ya Kiafrika. Hapa kuna Biblia ya Kiafrika. Biblia ya Kiafrika. Hii Biblia tulikuwa tunasoma ni Union Version. Ina vitabu 66 ambayo imegawanyika sehemu 3. Kuna Union Version, kuna King James Version na kuna Standard Version. Na kupeleka chuo kwenye Biblia ya Kiafrika, nisome hiyo 15:24 Mathayo. Biblia ya Kiafrika inasema Biblia ya Kiafrika Mathayo 15. Mathayo 15. Hii ni ya Kiafrika, hii ya Kongo, Rwanda, Burundi, ndio tunaenda ukosoma hiyo. Waisikilize vizuri. 15:26 inasema Biblia ya Kiafrika. Naam. Inasema Waafrika wanasema Yesu akasema je 15:24. Nianzie 15:24. Inasema akajibu Yesu akajibu akasema, Biblia ya Kiafrika nimetumwa mimi Yesu nimetumwa kwa kondoo wapotevu wa nyumba ya Israeli tu. Unasikia hiyo? Wakristo, haleluya, ni watu watatu, wamebaki watatu. Maandiko yako wazi. Pedaya mimi nawatoa kwenye Biblia ya Kiafrika na wapeleka kwa padri. Nisomee ulimwengu wa wana wa nisomee kitabu wana wa Israeli ukurasa wake wa 44. Msikilize padri amezungumza nini. Soma hiyo Pedaya. Inasema mwana mkuu. Inasema naam, padri ameandika na aya ya 11 na 12 tu. Safi. Katika Ezekieli 34:11-12. Safi. Kumbe ile aya ya 13 inazungumza waziwazi juu ya Israeli. Endelea. Kondoo watatafutwa katika kati ya watu wa mataifa. Sio watu wenyewe wa mataifa. Na ni sawa ya kuwa Waisraeli walitawanyika kati ya mataifa mbalimbali. Waisraeli walitawanyika kati ya mataifa mbalimbali. Bimaana ukienda Centre Jean Kamenge, pale kulikuwa Claudio Marano. Wale ni wana wa Israeli waliotapatika wakakwenda katika zama hizo maliza. Yesu alikuja kuwatafuta kati ya mataifa. Kwa hiyo Yesu hakuja kwa mataifa yote. Haya ndio mafundisho. Sisi nimewapeleka kwenye vitabu vyote, bado 6. Nimewapeleka kwenye vitabu vyote. Amesema hivi, eti Qur'ani inakubali Yesu ndo ametumwa ulimwengu mzima. Mimi nawashangaa Wakristo maskini ya Mungu. Hivi kama Biblia palikuwa pazito, kwenye Qur'ani kweli utatoa dafu? Kama Biblia ni pazito kwenye Qur'ani, sikiliza, sisi tulibeba Qur'ani na tukaielewa. Mungu mwenyewe ashamaliza kwenye Qur'ani. Yaani huko ni andiko moja mimi natoka. Nisomee sura ya 3 aya 49 inasema 3:49 inasema na Mwenyezi Mungu atamfunza kuandika na kujua elimu na kujua Taurati na Injili. Safi. Na huyo Yesu Mwenyezi Mungu atamfanya mtume kwa wana wa Israeli. Waislamu takbir. Allahu akbar. Huko kwenye Qur'ani paache pazito kwa huko. Njoo tutambe tu kwenye Biblia hapa. Yaani njoo tutambie tu Biblia. Kwa sababu mada inamhusu Yesu, vitabu na imani yenu ni Biblia, Injili na kujenga kanisa ni Biblia. Tucheze hapo katikati. Unaweza kuhangaika kwenye Qur'ani, huko paache. Sikiliza, mimi nikupe ahadi ya Mungu. Wakati Yesu amezaliwa katika kitabu cha Mathayo sura ya 1 yake 18, Mungu amemleta Yesu katika kupitia utabiri.
Mungu alileta, nakuja kwa Pedaya, Mungu ameleta mitume kwa sehemu tofauti tofauti. Mitume wa mwanzo Musa ameletwa akaokoe wana wa Israeli. Kwa alivyookoa wana wa Israeli, hawa wamepata ushindi kupitia kwa Farao. Lakini na Yesu alivyokuja, Mungu akumleta hivi hivi, kampa ahadi. Kila mtume amepewa ahadi na Mungu. Ni ahadi gani aliyoipewa Yesu? Kitabu cha Mathayo sura ya 2 mstari wake wa 6. Mathayo 2:6 na ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mathayo 2:6 aravuga ngo kandi wowe Betelehemu, wowe Betelehemu Efrata, Yesu ntara ya Yuda. Tulia Pedaya, Yesu katokea Betelehemu. Betelehemu ni moja katika vijiji vya pale Israeli. Pale Betelehemu Mungu anaanza kuzungumza, anasemaje? Mu ntara ya Yuda, uri mutoya mu bagano b'Abayuda. Safi. Kuko kuri wewe Betelehemu hazova uganza. Pale Betelehemu Mungu anasema patatokea mmoja mtawala huyu nani? Niwe azoragira, niwe azoragira abantu banje b'Abisirayeli. Kuna sababu hapa kujivunja masikio. Wayabisi yose ngira nasomye nabi. Andiko liko wazi. Ngira wandisi yose. Ndugu yangu kule anasema eti dunia nzima hakuna hilo andiko. Hakuna. Nabakiza dakika 3 nisomee kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ya 5 aya yake ya 30. 5:30. Sikiliza andiko langu la mwisho, ilisoma hilo. Ibyakozwe n'intumwa 5:30 haravuga. 5:30 haravuga. Safi. Uyo Yesu Imana yaramushize hejuru. Safi. N'ukuboko kwayo kw'iburyo ngwari umukuru n'umukiza ngwahe abisi yose. Soma vizuri. Abisi yose ngwahe Abisirayeli. Abisirayeli kwihana no guharibu byaha. Waislamu takbir. Allahu akbar. Andiko linasema mtu huyo Yesu Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume awe mkuu na mwokozi, awape Waisraeli toba na msamaha wa dhambi. Andiko kama Yesu angelikuwa ametumwa ulimwengu mzima lingesema hivi: mtu huyo Yesu Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume awe mkuu na mwokozi, awape watu wote toba. Lakini andiko alikusema hivyo likasema awape wana wa Israeli toba na msamaha wa dhambi. Andiko liko wazi. Naoneshwa dakika 1. Jamani, kwa haya niliyoyafundisha kuna sababu ya mtu kuacha Uislamu na kuwa Mkristo? Hakuna. Kwa haya niliyoyafundisha kuna sababu za mtu kuacha Uislamu na kuwa Mkristo? Hakuna. 13:9 Mathayo. Mathayo 13:9 inasema uri na matwi iyumve. Baramukije mu izina rya Yesu. Amena. Tuko tuno munsi kiraryoshe cyane. Hari ikintu bene wacu b'Abayisilamu badatahura, bisaba yuko batahura. Twamaze kubona amasomo menshi muri Bibiliya no muri Korani yerekana yuko Yesu yatumwe ku isi yose. Ikibazo basigaranye aricyo cyaka ndabafashe muri kano kanya, ushaka gutahura zo gitahura. Ano masomo bariko barasoma kandi muri Bibiliya ariyo yerekana yuko Yesu yatumwe ku Isirayeli. Mbega amasomo asigura iki? Ni kubera yuko Imana yari yatoye Abisirayeli, urubyaro rwa Aburahamu na Isaka na Yakobo, kugira ngo biciye muri urwo rubyaro rwa Isaka na Yakobo ariho Bisirayeli abariho isi yose izohererwa umugisha. Ibyo ndabisoma Abaroma igice cy'Icyenda usomera ku murongo wa 6 n'uw'indwi. Usomaji? Na baba. Igitabo cy'Abaroma
umugambi igice c'icenda itandatu gushika indwi hari amajambo avuga ngo sawa ariko si ukugira ijambo ry'Imana ntigashitse kuko bamutse kuri Isirayeli atari bo b'Isirayeli bose kandi kuko ari urubyaro rwa Aburahamu sico kibagira abana biwe bose ariko kuri Isaka ariko kuri Isaka wa muhungu wa Aburahamu niho urubyaro rwawe ruzokwitirirwa. Umviriza, Aburahamu yabyaye Isaka nawe abyara Yakobo ariwe yitwa Isirayeli. Uwo murongo uvuze ngo kuri Isaka no kuri Isirayeli niho urubyaro rwawe ruzohererwa umugisha. Imana Yesu amaze kuza kuri Isirayeli kuba ari bo bambere Imana yari yaratoranije yaciye ivuga gute muri Yohana 16 umurongo w'icumi tugende hariya habaye hariya ingorane y'abasaza mutuze kubanza akagari karaho hano hari ikibazo ki hano hari ingorane nyabaki Abisiramu byatanganye abahagarika idini babanza bakura akajagari ngaha. Abisiramu sinzi ikibazo bagize bibateye cyane. Rero ndiko ndasigura ikintu gihambaye Abisiramu ntibanyumve. Abisirayeli nibo bari ubwoko bwari ku isi bufise iby'Imana. Nicyo gituma Yesu yabanje kuza muri bo. Ariko Yesu ntabwo yavuze yuko umugisha wiwe uzogarukira kuri abo gusa, ahubwo yarerekanye yuko ukuye Abisirayeli aribo bari baratoraniwe mu bwoko bw'Imana afise n'izindi ntama atari Abisirayeli. 10:16 Yohana twende Yohana 10:16 haravuga ngo 10:16 haravuga ngo kandi umviriza Yesu yabanje kuza mu Bisirayeli kubera yuko ari bwoko bw'Imana bwari buhari, hanyuma acavuga ngo iki kandi mfise n'izindi ntama. Yesu avuze ati kandi mfise n'izindi ntama zitari mu Bisirayeli gusa, nazo nizo ntama zitari mu Bisirayeli gusa nazo birakwiye yuko ndazija imbere zizokumva ijwi ryanje. Izo ntama zo mu bindi bihugu byose atari Isirayeli gusa zizokumva ijwi ryanje. Hazoba umukuku umwe n'umwungeri umwe ari we Yesu Kristo. Nicyo gituma Yesu amaze kuza akamarana n'Abisirayeli imyaka itari mike, ariko arabereka yuko umugambi w'Imana ari wo gushika ku bihugu byose. Yaciye abatuma apana muri Isirayeli gusa. Ubu rero biragiye ku isi yose. Ibyakozwe n'intumwa 8 umviriza ngene Yesu yabwiye Abisirayeli rero yaza muri bo ingene aciye ababwira 8 haravuga gute ibyakozwe n'intumwa 8 haravuga ngo ariko muzohabwa ubushobozi. Umviriza Yesu ingene abwiye Abisirayeli bari kumwe n'abigishwa biwe ngo ariko muzohabwa ubushobozi mwemu yera niyabazako muzobizabona byo kunshingira intahe. Genda bukebuke abazoshingira Yesu intahe bazomushingira Yesu intahe hehe? Ahambere i Yerusalemu kubera aribo bari bafise amasezerano y'Imana ubwa mbere. Nicyo gituma gushingira intahe byahereye i Yerusalemu, hanyuma bica bija hehe? ni Yudaya, bica bija i Yudaya, ni Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Isezerano ry'Imana ry'agakiza ryategerezwa guhera mu Bisirayeli. Niyo mpamvu aya masomo bene wacu bariko barigonga ko ngo yaje muri Isirayeli. Nibyo nibo bari bavuze isezerano yuko Mesiya azovukira muri bo, mugabo ubutumwa buce buva mu Bisirayeli buja i Yudaya, buja i Samariya, buja i Tiro n'i Sidoni gushika ku mpera y'isi. Ibyo Yesu mukugurura imiryango yuko ubutumwa buva mu Bisirayeli bukaja ku isi yose yabikoreye ku musaraba. Nisemeni yabanze Yohana 12:31 Yohana Msomaji na baba Yohana 12:31 amajambo avuga ngo heri 31 ngo nanje heri 30 ngo aravuga ngo Yesu arabishura ati nirije kuga
ariko rije ku bwanyu none ubu iyi si ikiriwe ku iteka umviriza Yesu nyene avuze ngo none ubu isi ikiriwe ku iteka none ubu umutware w'isi none ubu umutware w'isi agirahindigwe hanze agirahindigwe hanze nanjye ninamanikwe hejuru y'isi nanjye ninamanikwe hejuru y'isi turi kwegera ko bose turi kwegera ko bose avuga ari kubamenyesha urupfu rwiwe yavuze ibyo ari ukubamenyesha urupfu rwiwe nicyo gituma igihe Yesu yaza agapfa ku musaraba ashanje amaboko yiwe abiri yariko arahamagara abantu bose bo ku isi kugira ngo baze kuri we. Nicyo gituma ubutumwa bwahereye mu bayuda kuko nibo bari bafise isezerano ry'umucunguzi. Ajya amasomo muri ko murasoma nibyo Yesu yaje mu bayuda kuko niho misiyo yategeka guhera mu bayuda, mugabo iyo misiyo yategeka kubandanya gushika ku mpera nagenda babwire niba ibihugu by'abarabu byuzuyemwo abisilamu batemera Yesu niwe mukiza wabo, batemera Yesu ntibazoja mu ijuru. Kandi abisilamu bose birirwa barakizwa uno munsi iyo twigishijwe bakihana kuko bama baza tukabatizwa baba bakijijwe mu izina rya Yesu kuko Yesu ni umukiza w'isi yose. Umviriza ibyo abanditsi gusa babimuvugiye na Yesu ubwiwe yaravyivugiye. Nzingururira he mu gitabo cya Luka 19 umurongo w'10 Yesu avyivugire n'akanwa kiwe yuko ari umukiza w'isi yose. Musomaji na baba twende haravuga ngo ego kandi umwana w'umuntu umviriza Yesu ariko arivuga wenyene ngo kandi umwana w'umuntu yazanywe no kurondera no gukiza icyari cyazimiye. Ndababaze Yesu arivugiye ngo jewe naje kurondera no gukiza icyari cyarazimiye. Mbega mu Barundi hari abazimiye, mu Kongomani hari abazimiye, mu Bisilamu hari abazimiye, abo bose nibo Yesu yaje kurondera ngo abakize. Sabayuda gusa yaje kurondera abantu bose kugira ngo abakize. Rero amasomo avuga ngo Yesu yaje mu Bisirayeli, Yesu yaje ku Bayuda, ayo masomo nayo kuri mugo twabonye cyasigura ni kubera yuko misiyo y'Imana yateza guhera hehe mu Bayuda, mu Bisirayeli kuko nibo bari ubwoko bufise isezerano, ariko iryo sezerano ry'agakiza ryateza gushika ku isi yose. Abafise ubwenge barabitahura mugabo imbura bwenge ntabyo bumva. Naza kuraba n'ubundi niyagaruka ngaha atakuza n'amatakubiri menshi azanye ya masomo nyene basamakaye nta yandi masomo bafise, nta yandi nyene, ariko abafise ubwenge bamaze kubyumva. Nicyo gituma Yesu izina Yesu mu bihugu byose riravugwa n'ibihugu by'abantu babahakanyi Yesu baramuharira ko nuno muhazara tuzomara iminsi 10 dukora. Izina Yesu niryo rizovugwa gusumba yandi majambo yose, bisigura ngo Yesu niwe ari hejuru y'abose. Izina Yesu niryo rigaruka gusumba yandi majambo yose tuvuga, byerekana yuko Yesu ari we mukiza w'isi yose. Rero ibigabane byo muri Bibiliya byerekana yuko Yesu ari umukiza w'abantu bose ni byinshi cyane. Hano umwari bavuye ngaha yari karavuga igifaransa mu kanya aba mama b'Abayisilamu mbona bariko baramuha amasifa cyane, nibaza yuko bari bazi batazi igifaransa. Yari karavuga umurongo yego warimo igihe wari kuravuga umurongo wo muri Yohana 16 uvuga mu gifaransa nabonye bace baguha amasifa cyane ngira ntibari bakuvuga igifaransa. Umurongo wa 16 yawuvuze neza cyane niwo ngiye guhereza ko car Dieu a tant aimé le monde kuko Imana yakunze abari mu isi qu'il a donné son fils unique, yatanze umwana we w'ikinege afite quiconque niwe bikanye siwo murongo mu Kirundi n'ufuta nari manje kuwusubiramo nawe yawuvuze mu gifaransa batari mbongira ntibari kumva ku gifaransa kuko mu Kirundi bose batunze twende urukundo Imana yakunze abari mu isi, urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege,
jambo wese isigura ngo n'uwo ari we wese yaba umuyuda yaba umugiriki yaba umuki uwo ari we wese yizera ni ukuvuga ngo umuntu igihugu cyose arimo ashoboye kwizera uwo Yesu niwe yaje gukiza bandanye umwizera wese ntazapferuhi ahorika azahabwa ubugingo budashira. uko niko twigisha kandi umuntu wese afite ubwenge arabitahura. Yesu inyandiko zivuga ko Yesu yaje gukiza abari ku isi yose naho nubona umunsi wose ntazo nomara. Rero ibi bisaba tubitahure mw'abantu mwe. Igihe Yesu yari kumwe n'abigishwa asiga iminota ibiri ine urakoze cyane. Igihe Yesu yari kumwe n'abigishwa bajya bigishwa yatoye bari Abisirayeli nabimaze kubisigura ni kubera yuko nibo yari akeneye gukorana nabo muri icyo gikorwa cyo gucungura umuntu, ariko amaze kubaforoma akabigisha bagatahura baciye bajyana ubutumwa mu isi yose. Nicyo gituma zijya ntumwa zaragiye mu bisagara by'i Samariya, zaragiye mu bisagara by'i Korinto, zaragiye mu bisagara by'i Galatiya no mu bindi bisagara byose. Muri ko murasoma Bibiliya mukabona ngo ikete Paulo yandikiye ab'i Korinto, ab'i Galatiya, ab'i Filipi, abanyefeso, ibyo byose ni bisagara atari bisagara by'abayuda. Ubutumwa bwiza bwari ko burashikamo, ubutumwa bwiza bwarasatiriye gushika no gushika no mu Burundi. Natwe uno munsi turazi Yesu izina ry'Imana ihabwe icyubahiro. Tubiraba muri Yohana 3:9 biranditse soma ahavuga ngo benshi mu Basamariya bo muri ico gisagara bamwizera kubw'amajambo ya wa mugore. Bantu hagarare, Abasamariya ntabwo bari Abayuda. Ubwo Yesu yabagiye i Samariya mbere bahurira n'umugore kwiriba aramwigisha. Ntiyamwigishije none Samariya bari Abayuda? Yaramwigishije aramubwira ati nyina wanje ibintu bimeze ukuntu aramusigurira gushika naho ujya mugore atayizera. Ntabwo yari Umuyuda bandanya ngo kandi benshi muri ico gisagara uwo mugore gusa benshi muri ico gisagara Samariya bamwizera kubw'amajambo ya wa mugore. Barizera kubera uwo mugore yababwiye ibyo bavuganye na Yesu. Akamariye ibyo nakoze byose maze Abasamariya baje ahari baramwinginga ngo agume iwabo. Sawa asubirayo kabiri. Sawa yizera abandi benshi atari Abayuda baruta abambere kuko biyumviye ijambo ryiwe. Sawa maze babwira uwo mugore, abo Basamariya bizeye baca babwira uwo mugore bati ubuhoho rero nitwizeye kubw'amajambo yawe gusa kuko natwe twiyumviye kandi tumenye kuyu Yesu umukiza w'isi. Uko niko bimeze. Rero mw'Abisilamu mwe bagenza nje b'Abayisilamu bijya bigabane musoma ngo Yesu walitumwa kwa kuondoa Israeli, ni kubera yuko yateza guhera mu Bisirayeli kuko misiyo yateza guhera iwabo ikaduga gushika ku isi yose. Aya masomo musoma niyo mugo nimuyatahura nimuyahuza n'ibindi byanditswe mumenye yuko Yesu ari umwami w'isi yose. Mbere muri Korani turaza kubyerekana twagaruka yuko Yesu ari umunyacubahiro cyangwa ari umwami mu isi no mu ijuru. Turaza kubyerekana. Imana ibahezagire mu izina rya Yesu. Amen. izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Amen. Imana ibahezagire bose mu izina rya Yesu. Tugeze mu mwanya w'ibibazo ku kigwa kivuga ngo mbega Yesu yatumwe hehe? Mwari magambo yatumwe ku isi yose cyangwa yatumwe mu Bwisirayeli? So kigwa turiko rero ngira mbarize mu kigwa uko ibibazo si murahunda kujya inyuma y'ikigwa. Somera igitabo cya Mariko 5:1. Mariko 5:1 niho ngomba mbariza ikibazo cyane. Uko ikibazo kivuga ngo Yesu yatumwe ku isi yose cyane, kuko bagiye berekana yuko Yesu yatumwe mu Bwisirayeli. Umwigisha wagiye abisiguye neza. Yesu yahereye mu Bwisirayeli mugabo atagenda n'ahandi
n'ahandi nk'uko uno munsi wuguruje ishyirahamwe urashobora kurihera ngaha ejo rigakura rikajya mu Kamenge rigakura rikaduga mpaka mu misozi ngashikayo. Rero niba ishyirahamwe ryahere mu Bwisirayeli ryabwirizwa kubandanya gushika ku isi yose. Ikibazo cyanjye soma ngo bafata hakurya y'ikiyaga mu gihugu c'abageraseni. Umviriza neza abasiguzi muri ngabo abisilamu. Mariko 5:1 havuze ngo binjira mu bwato. Ubwa mbere Yesu n'abigishwa biwe binjira mu bwato ngo bafata hakurya y'ikiyaga barajabuka ikiyaga baja mu gihugu c'iki c'abageraseni. Baja mu gihugu c'abageraseni. Iki gihugu bagiyemwo bajabutse n'uruzi sica abisirayeli bagiye mu gihugu c'abageraseni. Ikibazo rero Yesu niba yatumwe ku Bisirayeli gusa aha mu gihugu c'abageraseni yaragiye gukora iki? Yaragiye gukina football, yaragiye gusuma, yaragiye kuroba. Fata ko yatumwe ku Bisirayeli gusa mu gihugu c'abageraseni Yesu yaragiye gukora iki? Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikibazo ti mbega ko tubona Yesu yagiye mu kindi gihugu yagiye gukora iki? Haraho yagiye yahunze. Baba Matayo 2:16 Anzia 13 haraka. Matayo 2:16 aravuga. Haravuga 13 aravuga. Bamaze kugenda. Yes. Umutwe w'indanzi uravuga guhungira muri Egiputa. Yes, ahungira mu giki? Muri Egiputa. Sababu kwari kubera iki? Teremuka. Bamaze kugenda mu marayika w'Imana yerekera Yosefu mu nzozi. Aramubwira ati byuka ujyane umwana na nyina uhungire muri Egiputa. Ugumeyo ugisanze kubaririra kuko Herode agira ngo umwana bamwice. N'Aburahamu yaragiye muri Egiputa ahunze, na Mose yavukiye muri Egiputa ariko bigishiriza mu gihugu cyitwa ngwiki Isirayeli. Ariko reka tubanze tumubaze Yesu, mbega bigishwa bawe umunsi w'amateka wavuze ko bazoca imanza bahagaze hehe? Twende Matayo 19:27 baraka 19:27 haravuga haraka. Uno Petero aramubaza ati mbega twebwe ko twarese byose tukagukurikira none tuzohabwa iki? Amajambo Yesu arababwira ati ndababwira ukuri yuko mwebwe abangurikiye aho umwana w'umuntu azovyagira ku ntebe y'ubwiza bwiwe. Abandi babe bamukurikira barimo baragendana. Umva amajambo, igihe cyo kuvyaga ukundi gusha mugende gake mumvirize. Twende namwe muzokwicara ku ntebe 12. Ku ntebe 10 na zingahe? Namwe muzokwicara ku ntebe 12 mucira imanza imiryango 12 y'Abisirayeli. W'Abarundi wanditse hapo vipi? Niongeze nisiongeze? Achaka ni jambo bavuze kare ngo Yesu yazanye amahoro mw'isi. Ntiyabivuze Yarivuze 10:34 Matayo 10:34 haravuga haraka. Yesu arababwira ati mwoye kwiyumvira Sinaje gutera amahoro mw'isi. Sinaje gutera amahoro atari inkota. Yavuze ko yaje gutera iki? Inkota. Cyanditse murinde muri Bibiliya. Aba bagabo cyabitanga iki? Matayo 7:6 7:6 baravuga Matayo ivyera vy'Imana imukabihe imbwa. Kandanya ivyera vy'Imana imukabihe imbwa kandi maragarita zanyu imuziterera ingurube. Ngeretse amajambo, ivyera vy'Imana ntimukabihe imbwa. Nimba atari abanyamahanga abayita imbwa bari bande nikivyemeza. Matayo 10:5 haravuga 15 haravuga abo 12 Yesu arabatubabariye ati nimuze mujyane inzira mu banyamahanga. Nimuze mujyane inzira mu banyamahanga. Byanditswe murinde
muryango wa Isirayeli wa Isirayeli. Iyi nyandiko niyo canke mu Kirundo abasilamu bakwizeye nta mukaza kubahombya nk'uko bakuriye iki kivuye mu Kirundo. Uyu mugabo arabahombya yagerakoreye iyi ni ingorane yo gucereza. Ibi babyishyuye imyaka bigisha banje baheze. Ikibazo cyari iki, reka nagusubiremo ikibazo. Umviriza umwigisha mwegiti wiwe yamusubiramo ikibazo ati cyumvirize neza, subiramo uwo murongo Mariko 5 ku murongo wa mbere uwume ikibazo canje aho kivuga. Ariko atanga ngo Yesu Yosefu bamubwiye ngo hungana umwana wawe, umwana ngo na nyina muri Egiputa. Aho Yesu yarakiri uruyoya ahubwo muri Egiputa. Umviriza Yesu natanze muri Egiputa, sinatanze muri Egiputa. Umviriza igihugu nakivuze n'igihugu nakivuze si Egiputa. Soma wumve bafata hakurya y'ikiyaga mu gihugu cy'Abageraseni. Umviriza abami binjiye mu bwato Yesu n'intumwa ziwe barajabuka ikiyaga baja mu gihugu cy'Abageraseni. Itangabaza ati none mu gihugu cy'Abageraseni Yesu ko atatumwe kuri bo yaragiye gukora iki? Wari kumbwira ati yaragiye gusuma, cyangwa ukambwira ati yaragiye gukina football, cyangwa ati Yesu yari muri siporo yaragiye kuroba basi. Ariko none yaragiye gukora iki? Avuye mu bwato umuntu yinjiyemo n'imwe y'Imana ava mu masenga yimva. Uwakiva mu bwato haza umuntu yinjiyemo imwe ihumanye awubanganije Yesu yagize gute? Yaramukijije. Icyo cyari kumutwayeyo gukiza abantu b'Igeraseni yinjiyemo n'imwe ihumanye. Ukuri guhoza abantu, ukuri guhoza abantu. Mariko 16 ku murongo wa 15 aho nyene 16 Mariko Arabarira. Yesu agiye mu gihugu cy'Abageraseni agiye gukiza abantu. Bandanya Arababarira. Yesu arababarira gute? Ati mugende muja mu bihugu byose, muja mu bihugu byose. Yesu ati nuko nimugende muje mu bihugu byose. None yisi indwara yarahereye Yerusalemu amayongera mu bihugu byose. Ufite ikibazo ko yahereye Yerusalemu